yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. avuga ati jewe ndi umuyuda umuntu bitaruso mu gisagara cy'ikigiya kitaretse kumenyekana mugabo manutse ku murongo wa gatatu chapitre 20 aca avuga ngo nakuriye muri iki gisagara aho nihe hano yararengutse Yerusalemu ariko arisigura avuga ko yakuriye Yerusalemu ku buryo aravuga n'ururimi bumva batahura bagaca bahora uwarusubira tubwiye ngo arabamama bumvise avuga mu Giheburayo aca barahora. Yari umuntu rero Paulo tugerageje kwegeranya umuryango wiwe wava mu gisagara novuga cy'Iromani giteye imbere mu by'ubwenge by'ubutunzi, ariko birashoboka yuko abavyeyi bacu baboneka Yerusalemu kugira ngo baje kwiga amashuri cyane cyane ya teoloji, aho rero ahava yivuga ati nakuriye ku birenge vya Gamaliel. Hari ishuri rya teoloji rikomeye ryatangijwe n'umuntu witwa Irene apfuye umusubira yitwa Gamaliel ahava atwara iryo shuri. Biragaragara ko abavyeyi bavuze bati naho twakuri naho wavukiye muri kino gisagara giteye imbere mu by'ubutunzi mu by'ubwenge, turifuza kuronka une éducation religieuse ijanye n'abo turi nk'abayahudi. Bava mu Yerusalemu agenda kwigayo amashuri. Amaze kuja kwigayo amashuri yize ku ishuri rya mbere rikomeye nk'uko babivuga ku birenge vya Gamaliel, hanyuma acika ubufarisayo umwe mu mico ikomeye yari yubashwe n'abayahudi n'abantu basanzwe ko ari umuco witwararitse cyo gutahura ijambo ry'Imana, kubyigisha, kubahiriza imigenzo itandukanye gusumba uko abasadukayo babikora. Ahava rero ahinduka umuntu akomeye mu bivyo. Turiko Somalia mu Filipi avuga ko yari afise ishaka rikomeye cyane gusumba abo mu rungano rw'iwe rwose. Kumburi y'agakizwa yari guhava asubira Gamaliel kurongora iryo shuri rya teoloji ry'i Yerusalemu. Kahise kiwe gahava gahwana na muvuma y'ubukristo. Ishaka yari afitiye idini ry'Abayahudi n'ingene yavyize imyaka myinshi kandi avyiga ahantu heza yigishwa n'umuntu akomeye, bihava biza bikagongana n'ikindi kintu kimurenze kimusumba. Hari abagore ariko baravugwa mu gisagara ko buzuye intemu yera bakoresha ubutangaza bavuga ko hari uwitwa Yesu yapfuye kandi akazuka kandi muri we gusa ari akaza kabonerwa. Ivyo rero ntitaba ari byinjira mu mutwe, atabavuga ishaka ryinshi ryo kurwanya bano bakristo. Nuko irivuga Gamaliel igihe bamuhamagara mu gitabo cy'ibyakozwe n'abavuga amavuga ku bijyanye n'abakristo, abwira abaherezi bavuga ati abantu mubice nta wuzi ko atari Imana iriko irakorera muri bo. Naho Gamaliel yamwigishije yari umuntu ari modere, yari umuntu atwara ibintu buhoro buhoro, biragaragara ko umunyeshuri we yari atandukanye nawe. We wavuga ati ndabica ndabamara, naho Gamaliel avuga ati mugende buhoro buhoro ntimusange muriko murarwanya Imana. Ahava rero agenda agasaba ivyete ko yari umuntu akomeye kugira ngo ashobore gusanga abayahudi na hirya ya Yerusalemu. Naho bivuga ko hari muri 22 ndashaka tugende hariya mu gice c'9 aho bivugwa neza gusumba tubivuge mugabo tuyabutsa. Reka ubwa bisomere cicira ku murongo wa mbere kuja ku murongo w'9 tuyabutsa. Ariko Sawuli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi, aja ku muherezi mukuru amusaba ivyete vyo guha ab'amasinagoge y'i Damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo cyangwa abagore abajanye Yerusalemu mu ngoyi. Maze akiriko aragenda agira ashike i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru mukayanganira irya nino, yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli umpigira iki? Aramubaza aturinde Mwami? Nawe ati ni jewe Yesu uwo uri urahiga. Aya makuru magufi atwereka ingene uwitwa Sawuli canke Paulo, haravuga ngo Sawuli izina ryiwe atarakizwa, Paulo izina ryiwe amaze gukizwa. Ngano udatahura ingene umuntu afise akaranga k'Uromani
yitwa amazina y'abafise amazina n'imiburire abiri, kenshi yafise amazina atatu. Rero Sawuli ryari izina rimwibutsa uwari nk'umuyahudi kandi yava mu muryango wa Benyamini nk'uko bivuga mu gitabo cya Filipi. Rero kubera yava mu muryango wa Benyamini agaragara ko abavyeyi biwe bamwise Sawuli nk'umwe mu ba ancêtre bakomeye cyane muri uwo muryango w'iyo tribu ya Benjamin. Izina rya Paulo yari izina ry'ikigirije kubera yari umu intellectuel kandi yavukiye mu gisagara c'Ikiromani. Rero ayo mazina yose yarayitwa yari imbere bakizwa n'inyuma y'uko maze gukizwa ubiravye kuva kuri 12 cyo usanga izina rya Sawuli garuka. Rero ntiyahinduye izina mu kubera akijijwe, yitwa ayo mazina yose imbere y'uko akizwa. Ariko arafuhagirika arwanya ishengero ahura na Yesu Kristo ubwiwe. Ni inkuru musanzwe mumenyereye mugabo ni inkuru ikomeye cyane itwereka ingene Yesu ubwiwe nubwo yari yeretse intumwa zera amaze kuzuka avuye mu bapfuye, aramanuka mu buryo bw'umwihariko kugira ngo yiyereke uyu Paulo kugira ngo atuhave aba umwe mu bashimira intahe ukuzuka kwiwe n'intumwa. Inkuru yiwe ingene ahura na Yesu Kristo dusanzwe tuyimenyereye, ariko turabibona uko byaciye bikurikira amaze gukizwa. Ngira mwese murabizi umuntu amaze gukizwa arakenera umurere. Akijijwe Imana yamubwiye ngo nagende kureka mu bitwa Ananiya, aho hari Damasiko i Siriya. Hari umwigishwa yitwa Ananiya aramwakira kuko yarahuye, aramugaburira, aramuganiriza, aramusengera, yuzura ubwenge, yongera kandi arabatizwa. Uraza ko twese abantu twaciye. Ivyo vyamuhaye intango nziza idahagije azokenera kubaka ko bitaribwe yahuye na Yesu Kristo, araziza ko Yesu yapfuye kandi akazuka. Hanyuma ariko ararengwa n'uwitwa Ananiya yamubatije kandi yuzuye mwemu yera, ugaciye atanga kuvuga ubutumwa ubwo nyene i Damasiko, atanga kuzunguruka abwira ubutumwa abantu bose. Ivyamworoheye kubera yaciye atanga guhamwa n'Abayahudi bamwe barapfuye gusa baza kumurwanya, n'abandi babiye muri Damasiko baramurwanya. Ababaza kumurwanya aca agenda i Yerusalemu. Agiye i Yerusalemu yaciye yajyanye n'uwitwa Barnaba, yari asanzwe yubashwe umulewi, yari yubashwe i Yerusalemu. Aramupresenta ku ntumwa ati uyu muntu ntabwo yaramungutse bari bamuzi ko agwanya ishengero, mugabo ntawarazi inkuru yiwe gukizwa, ntawarazi ko yagizwe umuntu mushasha, nta credibilité yari afise muri cercle y'abapotre. Barnaba ari umuntu yubashwe cyane muri cercle y'abapotre. Aramwakira, aramupresenta, amara igihe ari kumwe n'intumwa. Hariya mu bitabo c'Abigalatiya ariko aracandika avuga ingene yaganiriye na Kefa, aganira na Yakobo, babandi za nkingi mu ntumwa kugira ngo zirushize kumukomeza muri iryo bango ryo kuba intumwa kandi mwungure ugutahura ku bijanye na Yesu Kristo uwo ari we igikorwa ciwe. Hari akantu gatoya anyuzamo hariya muri Galatiya ica mbere ku murongo wa 17 ko yigeze kugenda muri Arabiya akamara y'igihe. Ni inkuru avuga rimwe gusa, mugabo biragaragara yuko avuye i Damasiko kumbura imbere yuko aciye Yerusalemu yabanje kuja i Arabiya amara iminsi, kumbura ariko arasenga ariko ariyegeranya ko ntivyoroshe kumara imyaka yawe yose uzi yuko ubereyeho kurwanira idini ry'Abayahudi, hanyuma umunsi uriko uragenda ufuhagirika bigaca bihinduka. Yari akeneye umwanya wo gutuza no gusubira kandi kugira mwizajuru y'ivyizerwa vyiwe. Nivyo Ananiya yaramufashije, ariko yarakeneye umwanya wo gusenga no kwiyumvira kuko umuhamagaro Imana yamubwiye yuko agiye kubabazwa kuko yababaje abandi kubwa Yesu Kristo, nyine azobabazwa kandi Imana izomutuma ku mahanga mbere n'abanyatorero n'abandi bo mw'isi. Yarafashe umwanya agenda i Arabiya aramara igihe kitari kinini rwose, hanyuma hava agenda i Yerusalemu. I Yerusalemu ntivyamworoheye, yaciye atangura guhamwa. Amaze guhamwa yaciye agenda asubira muri ca gisagara twaherako muri chapitre 21 verset 39, hehe itaruso ikikia aho avuka, acagenda amara igihe kinini. Iyo nico abantu bakunda kumenya hagati y'igice c'icenda Paulo asubiye itaruso, washobora gusanga hariya mu gice c'icenda ku murongo wa 30, asubiye itaruso harahera hagati y'imyaka 8 n'10 atawuzi amakuru ya Paulo. Paulo aza gusubira kandi kugaruka ari Barnaba agiye kumurondera, nayo tugende kuyaraba hariya muri Ibyo 11
umurongo wa 24 gushika kuri 26. kuko yari imico myiza yuzuye impemu yera no kwizera, abantu benshi bagurirana ku mwami Yesu. Avayo aja i Taruso kurondera Sawuli, amubonye amujyana muri Antiyokiya. Bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero, bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batanguye kwitwa abakristo. Amen. Dusanga inyuma yo guhunga ihanga ry'Yerusalemu arihagikizwa, yaciye agenda aho avuka, amara imyaka hagati y'8 n'10 ari hiyo kumbure hafi y'umuryango, araganiza umuryango w'Umuhamagaro, umurore aragerageza kubwira ubutumwa hahandi nyine avuka, babari nyine mu kibano ciwe Yerusalemu yiwe y'ukuri. Aramara igihe ari hiyo, naho nyine yarahuye amagorwa menshi. Kumbura usubiza mu cyiciro cy'Abikorino, amagorwa avuga mu gitabo cy'Abikorino, abahinga bumvira yuko ari bimwe mu byagushikiye igihe yari yasubiye i Taruso mu gisagara avukamo. Tuko turegereza buhoro habayeho ikanguro ya Antiyokiya, Barnaba agenda kumurondera, amusaba ko aza kubahamvusa, aza kubafasha, acaza kubana n'ishengero rya Antiyokiya kumara ikiringo c'umwaka wose. Hano rero niho aca yinjira mu ibango nyakuri ryo kuba umumisiyonari, nubwo tubisanga mu gice 13 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3. Ijambo ryo 13 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3. Kandi muri Antiyokiya mu ishengero ryaho habavugishwa n'Imana n'abigisha, umwe ni Barnaba na Simeyoni ariwe Nigeri, na Lukiyosi Umunyakureni na Manayeli yarerewe hamwe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli. Bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje, Mpemu Yera aravuga ati, nimundobanurire Barnaba na Sawuli bankorere igikorwa n'abahamagariye. Nuko bisonzesheje basenze, barambika kuri ganza, barabarungika. Amen. Agatangure urukurikirane rw'ingendo z'ijana gutumwa 3 azokora kuva ku mwaka 2006 gushika aho hava afungirwa Yerusalemu imyaka 2032. Mugabo tongere twibutse gatonya ku bacerewe, twibutse buhoro. Tuko turavuga ku bijanye n'Umuyahudi, umuryango wiwe wagiriwe ibakwe, umuryango wo muri diaspora, Abayahudi bo muri diaspora, avukira muri province romaine yo muri Asie Mineure, iteye imbere rwose mu by'ubwenge, mu by'ubutunzi. Abavyeyi babundika Yerusalemu kwiga amashuri y'ivy'Imana, kandi yigishwa n'abaprofeseri ba mbere bakomeye cyane i Yerusalemu. Hanyuma muri ivyo bihe nyene havuka ubukristo buvuga ngo na Yesu Kristo n'ubushobozi bwa mwemwe bitangaza, hanyuma atanga kurwanya abakristo. Hanyuma Yesu aciza akabwire kandi amuteje icenda, amaze kumwereka aca arondeka kwa Ananiya, amurera, akamubatiza, akamusengera, akuzura Mpemu Yera, agatanga kuvuga ubutumwa muri rya shaka rya mbere umuntu ageragezwa, akavuga ubutumwa i Damasiko, bagaca bamuhama cyane, kumbura agaca tonde uvyizerwa vyiwe. Ahava rero agera i Yerusalemu kumara igihe n'intumwa zikomakomeye nka Yakobo hamwe na Kefa, bakamukomeza kandi akababaza kandi agatangura vyinshi ku bijanye n'umugambi w'agakiza, ku bijanye n'ubutumwa bwiza, ku bijanye na Yesu Kristo n'ibamubwira. Amaze kwirukanwa i Yerusalemu n'ihanga, aca asubira mu gihugu c'iwabo, gisagara c'iwabo aho avuka i Taruso i Kilikiya. Acamara imyaka hafi 10. Ivyo yakoreye nta vyinshi bizwi, ariko nta nteka yaravuze ubutumwa bw'ico gisagara, yafashe umwanya uhagije wo kugerageza gushinga intahe Kristo hahandi nyene avuka. Nko mu mwaka wa 2005, nyuma y'imyaka irenga 13 Paulo akijijwe, niho yinjira umuhamagaro nyakuri, niho yinjira mu ibango vy'ukuri. Ni nkaho ibintu byose byabaye muri iyo myaka 13 byariko biramutegurira kwinjira mu ibango nyakuri. Ntawoza ngo mbere turakorera Imana, oya, ariko habaho imyaka twavuga ko imyaka uriko urakora bwa gutegurwa, nataweza gutegurwa, ariko habaho imyaka yo kwinjira mu ibango mu buryo buri mature, mu buryo
aho umuntu by'ukuri aba yararose ibikoresho atararonka byose kubera biraronka byose, ariko yararose ibikoresho bikomeye bimuhereza ugushishikara kudahagarara n'ibanga. Ivyo ni cyo bitangura cumi na gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika kuri gatatu. Niba ari umugambi w'ijana Paulo atangura kuja mu ngendo z'ijana n'ubutumwa kuva agenderera ibisagara bikomakomeye bigize provinsi komene y'igarasi, Lusitira, Listre, Derbe, Iconium, Iconia, acabayitira ariko arazamuka no karere ko muri yazikinira ku butumwa akoresha ibitangaza, agashika i Yerusalemu akaruhuka gatoya, akabara umwanya turavuga atanga raporo y'Imana yamukoresheje n'ishengero ryamurungitse. Inshuro 15 aragenda mu nama i Yerusalemu aho avugana n'intumwa muri iyo nama ikomeye, akishikiriza ivyo Imana iramukoresha n'ibintu bitwamura mu by'amahanga. Mu mwaka wa 50 ategera kugirirwa ubutumwa bamushishikariza mu bisagara n'ubutumwa ku Burayi n'Ifilipi, Makedoniya, Yateri n'ahandi. Umuntu ahava kugirirwa kujana ubutumwa hagati y'imyaka 52 gushika mu mwaka wa 57 hari imyaka ikomeye yamaze mu gisagara c'Efeso n'urugero rw'agati rw'ivugabutumwa. Urugero rw'agati rw'ijana n'ubutumwa ruza kurangira Paulo bamutwaye i Yerusalemu. Agiye Yerusalemu yakwisekurayo, acaba imyaka 2 afunzwe i Kaisariya hagati y'umwaka wa 57 n'umwaka wa 59 afungiwe i Kaisariya. Bashobora kwibaza iyo myaka 2 kuko prizo yawe yari prizo itoroshe. Nyuma y'umwaka wa 59 acagenda gusanga i Roma, kwisigura i Roma kwa Kaisari, naho yaje hafungirwa iyindi myaka 2 hagati y'umwaka wa 63 na 62. Aho niho yandikije Kurutsi y'Abafilipi, Abanyefeso, Abikolosayi kandi na Filemoni. Nyuma y'umwaka wa 62 yaciye arekurwa amahirwe y'aravuga n'ubutumwa, ariko mu mugambi witwa Nero agatanga itegeko y'uko asukatari bakamufata, hanyuma baramuca umutwe mu mwaka wa 1965. Bavuga yuko muri Kenya imbere y'ubuzima bwa Paulo bashaka rero ibintu bisigaye tugerageze kuraba bya bintu bikomeye bitatu nyamukuru mbega ubuzima bwiwe kutwigisha iki kucyo n'ubutumwa bwiza. Bwa kabiri kutwigisha iki kucyo n'ibanga gukora Imana. Ubuzima bw'ubutwigisha bijanye n'ubuzima bwa Kristo. Reka duhere icuruzwa bwa Paulo kutwigisha ku butumwa bwiza. Isura muri Filipi ije mu bitabo mucete Paulo yavukiye ari Filipi cya gatatu kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda. Turi muri Filipi cya gatatu kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda. ariko ibyaho nabibera ubu ndabyibuka ko ubuhombe bwanjye. Reka mbere y'ibintu byose ndabyumvira ko ubuhombe kuko ibyirengeye icyo kumenya Kristo Yesu umwami wanjye. Ukubu nahombe ibintu byose ndabyumvira ko cyane kugira ngo ndore Kristo, kandi mboneke ko ni muri we ntabise ubanze kugororoka niwe kuko byageze, ariko twese twe kuzaba no kwizera Kristo niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa kwizeye. Amen. Ni henshi Paulo yerekana ingene ibyizerwa byo byahindukiye rwose. Muri aya majambo muje gusoma muri Filipi gatatu kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda, namwe muri ayo majambo akomeye atwereka ingene uguhura kwa Paulo na Yesu Kristo muri ya nzira ija i Damasiko itari inkuru gusa y'ibintu vy'imbeho vyamushikiye ibiravyo n'amajwi, mugabo kandi kubyari byakurikiranye n'impinduka yo gutahura ibijanye n'agakiza. Ndatwebera ibintu bikeya biri muri iyo avuga ati ibyahora bimbera inyungu ndabyumva ko urugo rwagiye
bikamera ko bironde biciye mu gihe aje kumera Yesu Kristo umwami wawe. Bigaragara yuko Paulo yari umuntu afite fierté. Une fierté lui héritage yiwe. Aba yayivuze ku mirongo ine hejuru mu wa mbere gushaka umurongo w'indwi. Mu wa gatandatu yarakunda afite une grande fierté ku bijyanye na kiye uwayo. Paulo ntiyari abantu bamudekiriva nk'umunyabyaha yagenda mu ibarabara yicara, yari umugangster. Ariko niba mwumvise umwe witwa Leonard yigeze kuririmba muri abo umusambanyi, muri bo shikirani, muri bo shikira aha, kandi muri abo umwicanyi, muri bo shikira Paulo. N'ukuri Paulo n'urutego rw'ushaka kugategurira abaraha uburushije rwose. Agira avuga ati kubijyanye no kugoroka kubizanwa n'ibyagezwe nta wonetse n'icanganya ku gatandatu abifilipi ishereka. Paulo yari umugangster, n'ubwo guhama no kwica abakirisitu byari bifatira guhesha Imana icyubahiro. Byari bifatira ingene yiyumvira ko ariko aranezereza Imana. Yari umuntu afise kahise kiyubashye ko kwiga ivyigwa ndoramana i Yerusalemu munsi ya Gamaliyeli. Yari umuntu yumva afise grande fierté kubijyanye na kahise kiwe, ibyo yakoze, ibyo ashoboye, ingeso ziwe. Ibi byose yakuva ni grande fierté muri byo. Kandi biratwomera ni byiza. Abantu bari igihe kirekire batarabona Kristo akirengeye, bafite ibintu byinshi byiza bifise agaciro imbere yabo, kandi biravumenda bacungaye ugasanga akunda ishema ryiwe rwose, ariko ntarahabona Kristo akirengeye. Ugasanga bakora ibiti byiwe ariko ntarahabona Kristo akirengeye. Ugasanga afise imico myiza, umurate mu ngeso gacungaya, fierté y'ihagaze mu babyeyi babonetse neza, umuryango wiyubashe, ibiti bimeze neza kandi akunda kandi ariko akorera. Paulo ari muri abo bantu ibyo byuzuye niba akeneye gukizwa. Paulo ari muri abo bantu bameze nka Nikodemu, umwigisha w'ibyagezwe, yaje kubwira Yesu ati none nkore iki? Yesu avuga ati wewe nawe umwigisha w'ibyagezwe, utabona mwemera kuvuga ubwa kabiri utorera ubwami bw'Imana. Aratangara kubera umwigisha w'ibyagezwe yari umuntu w'Imana. Paulo ari muri abo bantu b'Imana ngo batarakizwa. Abo bantu tuba tubabwiriza uko imyanya iba myinshi, tuba tubwiriza abantu b'Imana ngo batarishira Kristo akirengeye. Reka turabire amubona ubwa mbere na mbere traje kubona ndahinduka akabona kubona Kristo comme sa plus grande fierté. Ukugoroka kwiwe urasumba rwose ingeso ziwe nziza. Ivyo birata vyiza kumuryango wiwe na kahise kiwe bingana kahise kitwa ko Yesu yaje umuntu kandi n'Imana akabaho kandi akazuka mu gutsinda n'ishinzwa kwacu babizeye kandi agiye kugaruka. Iyo nkuru ya Yesu Kristo yarasumba kahise kiwe na kumuryango wose. Yari inkuru ihambaye. In fact, yari inkuru ihambaye kuburyo ibindi bintu byose umenga ni ubucafu. Yari inkuru ihambaye umusore wakurikira iyindi bihava kungana. Yari inkuru yuzuyemo éclat de gloire ku buryo ivyo bintu byose byiza yakunze agaciro avyita ubucafu. Niko ndibaza yitegereza papa wiwe yamuriye amashuri kuri kaminuza ya mbere i Yerusalemu, akavuga ati papa bijya bintu byose wabiriye ndabikonsidera comme. Abarundi barafise ivugo mbabarira katwi ati byose ndabifata nk'ubuhombe, ndabifata nk'umwavu. Umurongo hariya w'umunango ndashimira ko ari umwavu muri bibiliya y'Ikirundi gishasha ibyo bakoze n'iterambere. Umurongo w'umunani barakugira ngo ndonke Kristo epfo kubona bonje mu kirundi cyane bavuze ishami igakoresha umwavu mugabo mu rurimi rwa Bibiliya yanditseho
ubwabo cyane ugenda kutabutware naho iyumvire kugira papa bati bijya bintu byose bakoreye kugira ngo umuyahudi atandukanye n'abayahudi bari muri diaspora birirwa mu busambanyi baca mu mapatetori ibyo byose bakoreye kuko umuyahudi mwiza uganira amashuri ya Yerusalemu ati warayishe ati ibyo byose byatumye ndusha kubona Kristo wategereye ati unarungutse amaso ndamwitegereje urupfu rwiwe ukuzuka kwiwe ubugororotsi bwiwe ahereza nk'ingabire wamwizeye ibyo bintu byose bakoreye ndabibona nka bwa bucakwe bw'itwaretse tubona impinduka iri radikale ibyo biratahura agakiza nuruce ravuga ngo mboneke muri we nakuzugororwa kwawe kuko byagezwe ariko mboneke muri we bize kwawe kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye mboneke muri we nayindi ambisiyo mfise hari ambisiyo ikomeye yumve kuruha ibintu byose kuravuga ngo utaremerwa yumve kugira ngo okowe yose aho kahise kose kugira ngo utaremerwa kuko wamushije wazanye ibikorwa byawe kuko wazanye ingeso zawe kuko wazanye idini ryawe ariko tunakiri ushaka mboneke muri we nakisa kwaje kugororoka byagezwe ariko mboneke kwa kundi Imana rero igamije amizero Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bwa kabiri turabona ubuzima bwa Kristo bwa Paulo bwa misi yose abisomeye hamwe n'ibintu yatanga hari imirongo igenderanya abifite icya mbere umurongo w'icenda cya cumi na rimwe ariko Bisaya icya mbere umurongo w'icenda umurongo wa cumi na rimwe abifite rimwe icenda cya cumi na rimwe ariko Bisaya rimwe icenda cya cumi na rimwe imirongo ye kandi icyo twemera kuvugira urukundo rwacu rukwiye rwongerekane rubwenge n'umurimo w'ubu rubanguye iby'amahanga muhore mutagira ubutumwa bw'ababwiriza kugeza ku munsi wa Kristo uburyo bwo kugororoka bwezwa na Yesu Kristo bumureze Imana icyubahiro n'ishimwe. Amen. hanyuma Bisaya ahanyuma icya mbere umurongo w'icenda cya cumi na rimwe Tumanate werekeye twabibwiye tudahererekanya kubaterera turabaterera umutwe kumubwira ikigoba n'ubwenge bwose turamubwira ikirere cumi na rimwe kugira ngo ugende nk'uko bireba n'amaso umunezeza byose yaba imbuto mu bikorwa byiza byose mu kwiga no kumenya Imana gusohozwa n'ubushobozi bwose no kuyoboza izo bwiza bwayo bwite mu biyangaje bwose ntimurakire mubigirane umunezero. ariko abantu cumi na gatatu umurongo wa cumi na gatatu ariko bwa mbere cumi na gatatu bakamufashe ubwo noneho akomeho kwizera ibyizigiro hamwe n'urukundo ibyo uko ari bitatu ariko byiruka urukundo abagerageza kwiyumvira ubuzima bwa Paulo ubukristo bwari bumeze gute gusoma yaje kugira n'abagaruka amasengesho asengera abashengero atandukanye y'abakoranikiye y'abadusoma tugasoma amasengesho yose Paulo yasengera abashengero icyo bifuza ko Imana ibabwira turashobora kumva yuko ibyo yabifuza ariko yarara kwereka ibyaha gusengera abantu akabasabira ubuzima we agafise ariko ibyo bya Paulo bigaga ku bintu bitatu bikomeye cyane
abasabwa ngo bane bakunda kwizera abantu usanga batangiye urukundo rwabo bongerekana akongera akabasaba ngo bakomezwe n'ibyizigiro muri Kristo Yesu hagati y'ibihe by'ihana baba bariko baracamo n'abavuga Paulo ubuzima bwiwe bwaratangije ari umuntu abandanya gukura mu kwizera abandanya akunda Imana kandi akomezwa n'ibyizigiro mu bintu byose bariko baracamo. Igihe dusomera hariya muri Kolosai Paulo avuga ati dushobozwa na mwebwe kwizigira aho ariko arandikira abantu byoroshye cyane kubigana ariko avuga ati hari ubushobozi bwawe bwa mwebwe dushobora kwizigira yuko agakiza kacu kakwegereye gusubira twizereye nawe baca mu mubabaro ari ubwiza bwuzuye bwose bwa Yesu Kristo ntiyaza nawe muri kurababazwa n'akanya gato gusa amagufa yacu abahunze yakajya kandi none biyongereye gushikiza ubwiza buremereye bw'ibitazoshira ijwi ryabasabira iyo byamukunze nawe. Ubwa kabiri urukundo rwiyongeranije kubw'Imana kubw'ubutumwa bwiza no kugabanya ibyaha kubw'Imana ahagaze ati urukundo rwa Kristo rurandobera ahagaze ati bijyamenyekanye urukundo rukunda Kristo rwaba rukunda na bene data. Rero umuntu n'ubutaha Kristo n'icyabaye ku musaraba arushize gukunda Kristo agakunda ishengero kubwo yume bakora byose urukundo rwiyongeranije rube akunda ishengero ariko kandi urukundo akunda atarakizwa imishayi itarakizwa yaramenye yuko yujuje urukundo n'ubutumwa bwiza wa muntu w'ishari wa muntu agapfumagirika yaramenye umuntu yuzuye urukundo bwawe muri Kristo yahama kubw'ishengero yahama no kubw'ishaha itaramenya Yesu. Iyi ari impinduka ikomeye cyane kuri Paulo aho twahereye kwizera rero bifatanyije no kwandagirira atahura abo kwizera gutuma umuntu akizwa mugabo kandi uko kwizera rero ukabandanya gukuzwa no gutahura niyo mpamvu yandikira ari Filipi yandikira ari Kolosai afite abasengera ntibandanye gutahura bive mu buryo bw'intebe mukure mu gutahura ibitandukanye by'ubwenge bw'intebe. Iyo twumvise ijambo ry'Imana iyo tugomba dusoma Bibiliya umunsi ku munsi ukwizera kwacu kubandanya gukura urukundo rwacu rukongerekana ibyizigiro byacu bikaba ibihamye rwose. Amen. Ubuganga ubuzima bwiwe muri Kristo ariko ndarangiza mbega Paulo yarabaye gute mu muhamagaro. Muri iyi minsi ikurikira tuzora abandi bagendere nawe nk'abatito nk'ababarunaba n'abayepafura ariko Paulo yarabayeho gute n'Imana. Kugira ngo igice gikomeye cyane nifuza kuzovuga ku mpera y'umuhamagaro kirariya mu gice cya 23 ku murongo wa mbere ndacifuriza umuntu wese ari hano yifuza gukorera Imana. Tuvuga ngo Paulo ahanga amaso abacamanza ahanga amaso les yeux accusateurs abantu biteze kumwangiriza no kumutora ikosa ryose aravuga ngo bene data namanye umutima utarimo uji unageza iki. Hallelujah. Hallelujah. Paulo n'umusha kumera y'ubuzima bwiwe yashoboye kumenya ubwenge nyakiriza muvyo twaranga ati ndaringize kugende kuko ngaho ngenda ari muri nama twibinara ati namanye ijwi ryanyakiriza iki Imana yifuza mu buzima bwawe n'ukuri korera udafishijwe kwagiriza iki. Bivuze ko Paulo atigera akora icyaha oya kubera arahuje nawe bakafite tuvuze kudafite icyaha tuba turabeshya tuba turigeze ububeshi kuko ukorera Imana n'inshuro itakwagiriza ikibi clear conscience in conscience in clear bitagira ubuzima bubiri biterekana yuko unakora kubera Imana hari ibyaha wanegeje utandura utihaya utige gusara Imana imukize utige
usangiza abantu bagusengere kandi bagufashe ntutabasha gukora ibikorwa by'Imana. Paulo ati nawe ijwi rikanyeguriza ishimwe. Imana yifuza ko ubikorera ufise ayo mahoro y'uko nawe utarakunda. Imana yazi kumenya kuri, Imana yazi kumenya kuri. Ivyo by'Imana yifuza ku buzima bwawe, iyo akorera kumenya kuri. Bwa kabiri ariko bikomeye cyane ubuzima bwa Paulo, ambisiyo. Yari umuntu ari ambisiyo, yari umuntu afise indoto. Haleluya, haleluya. Yari umuntu yuzuye indoto zikomeye. Yari umuntu indoto zikomeye. Ibitwereka hano mu Baromani 11:15 ku murongo wa 20. Avuga ngo n'abandi bigabo b'Imana ubutumwa bwiza ariko aho umuntu n'umwe ariko yarashika. Yari afise indoto cyane kujya gukorera Imana. Akaba kuvuga ibirometero amaze kugenda ingene bingana. Ariko Yesu ashaka kubaka kurufatira kwashika n'undi muntu. Ndashaka nawe ndiyambisiyo gukora ikindi kintu undi atarakora, gushika aho undi atarashika. Akagaragaza yumva ko asumba, ndakora yumva akoresha ikintu nyinshi bishoboka mu bwakoze. Paulo yari umuntu afise ambisiyo idasanzwe yo gukorera Imana. Yashaka yari afise yirukanga kuhagirika haba ishengero, Imana yabihashika. Abantu ishaka bafise kurondera amahera, hamwe uburyo mu gukorera Imana igihugu cyogihuka mu kanya muto. Hari abantu bafise ishaka ryo kuba abantu bakomeye bo n'imiryango yabo, hamwe wohura na Yesu bakabaho n'icyubahiro cy'Imana. Iryo shaka ryo kubashika aho rinanegeraje. Paulo tubona ryashaka ryaritumbereye nabi. Imana igenga sivya ubwishenge n'ubwicaro cy'izina rya Yesu Kristo. Uravuga ambisiyo. Paulo yarafise gusa ambisiyo yo gukorera Imana. Yarafise ambisiyo yo kugira no kuzura n'ibintu no kuexperimenta la présence de Christ. Paulo yari avuga ati narahawe. Yari avuga ati ikizibyaje byahawe indirimbo ibisanga mu ijuru. Zino ndirimbo indirimbo nziza cyane. Ibitanga n'utwara byaje. Ida Paulo avuga mu Filipi cyenda ku murongo wa 10. Avuga ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe. Ndamumenye. Ariko ariko amashaka kigera tuwashyize n'amajambo gusa. Ariko ubushobozi bwagaragara mu byo kuvuga kugira ngo kwizera kwayo ko guhagaze muri njye. Umuntu yabonye bakora ibidasanzwe, ahandi avuga ingene yatwawe mu ijuru yumva kandi abona ibyo unatemererwa kubona no kuvuga. Umuntu yari ambisiyo yo kurondera meilleur yose ishoboka mu Mana. Kuva umunsi wa mbere akizwa yuzuye ubushobozi bwa mbere. Ntiyigeze agira igicapo cy'ubuzima bwa Kristo, ubuzima gusa buri hagati na hagati. Yashaka kumenya Kristo, yashaka communier avec lui juste dans ses souffrances. Et nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Après la première de Lunga, et il y a des gens qui font nous vivons qui chantent pour nous camarades, nous camarades pour qui je vous chose, nous connaissons la paix. Nous sommes dans article, nous savons même pour le public, nous avons appris comme nous, il y a Asbury. Il y a des choses, il y a Bibiliya rya Methodiste ibaza kuba bikangura inshuro zitatu n'aka 57 n'umunyefurifuri cyangwa umunani. Abana bagiye mu ishuri gusenga muri chapelle ishuri barafanya abantu bava ku isi yose kuraba itangaza n'ibirakorera muri iryo shuri. Gena n'ikatije nabuze ni igituma Imana ishobora ahantu n'imikani ikora igitangaza cy'akiriye ni kubera iki? Ambisiyo. Ambition sainte, ambition pour sa présence, ambition pour sa puissance. Paulo yari umuntu ari ambisiyo. Yari kwandika mu byo byiwe abwira abantu baronde kunegesera kose kw'Imana.
ahubwo mumenye amajyaruguru amajyepfo bwabuke n'uburebure kugira ngo mushobore kunezeza urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu. Yandikira mu Banyefeso avuga ati Kristo ari muri mwebwe bwo kwizera kandi mubihawe ubushobozi bwa Mpwemu Yera mukomezwe imbere y'imitima yanyu. Usanga umuntu afise ambition ndarangiza ku murongo chapitre 20 verset 24 yari umuntu azi cyacu indwara n'ikiguzi cy'umuhamagaro. Ndarangiza hariya mu cyaka cy'ishamuri murongo 24 coma iri jambo rikaba ijambo ry'ubuzima bwacu turakorera Imana. Ndarangiza avuga ko ariko simbabaye ubugingo bwanje ntaho ari igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'Umwami Yesu cyo gushinga intare ubutumwa bwiza. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Avuga ati je considère pas ma vie simpamva ko ubuzima bwanjye ari agaciro kugira ngo ndabuzigame kuko ikintu tubuza gutera imbere mu muhamagaro dushaka self preservation, c'est la préservation de soi. Ushaka kuzigama reka vunye abana banje kazoza ku muryango wanje muti reka ntahenda muti reka nta assurance sociale reka korera Imana birakora mbega agashaka cyo bigenda muti ibyashubira mbere by'ibyo ngo twakumwana mbega nzokuba inzu yanje byari naho byoca bigenda muti aho bavuga ati simbaye ubugingo bwanje ntaho ari agaciro. Ariko andikira hariya Timoteyo aravuga ngo n'umuntu yumva ikisuka nk'ubusu bw'icaniro igihe cyane cyo gupfa kirageze. Yakontemplera de sa mort avec anticipation. Yumva yiteguye gupfa bwa Kristo. Yumva ubuzima bwawe agaciro n'iki. Ubuzima bwawe agaciro ko buri vécu pour Kristo. Kandi niyo ubaye dépense ushaka gupfa bwa Kristo bigaragaza agaciro cy'ukuri ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu buha agaciro n'icyo tubereye. Nimubereye ubutunzi ubuzima bwawe nta gaciro bufite. Nimubereyeho la préservation ya descendant y'abana bawe ubuzima bwawe nta gaciro bufite. Ariko ikintu Paulo avuga icona nkarangiza urugendo rwanje ngashimira intare ubutumwa bwiza pourvu que je finisse bien ma course. Alléluia. Pourvu que je finisse bien ma course. Shimira intare l'évangile. Imana irahezekeye. Ndabagore duhaguruke gusa. Hari icyo twize kuri Paulo ingene yarekuye kwizigura ikindi kintu cyose idini ryiwe ingeso ziwe nziza kugira ngo ubuzima bwiwe bwose ibyizigiro byiwe byose bishingwe muri Kristo n'icyo yakoze ku musaraba. Haleluya. Mbega aratsinda arashimwe. Paulo avuga yamuvuga ati mboneke muri we yafise ko gukora mu byagezwe avuze kwa kundi kuri mu Mana gutangwa n'Imana uhabwa ubwizera. Mbega urumva ko habaye umuhinduka yagize ibintu byawe byose kubw'ubugingo budashira biteretse kuri Kristo n'icyo yakoze. Imana yo gusaba ngo twari kuba umuntu mwiza umunyangeso nziza ivuga ati mbega warinze umwana wanje mbega wumva ko wamwitaye nkaho umenga nta kindi cyizere usigaranye atari ngo n'icyo yakoze ku musaraba ubu utsinda gushinzwe kwawe no kwemerwa n'Imana. Ndashaka gufata umwanya uvyumvira ivyo bari babaje reka uduziganza cawe uduzire uvuga ati Mwami Yesu niwe vyizigiro vyanje niwe kugororoka kwanje niwe kugororoka kwanje niwe kugororoka kwanje nta kindi nzizigira nta kindi nzokwirata si idini ryanje si umuryango navukiyemo si ishengero si ibikorwa nahawe mbega Kristo kugororoka kwanje wowe usubira vyose
byose uburyo bimera nk'umusenyi nk'umucafu uburyo bimera nk'ishano uburyo bimera nk'ikibi biteye isoni birateye isoni kurusha ibyizigiro mu kindi kintu atari muri wowe Kristo nicyo wakoze. Bwa kabiri niba warakijijwe ukavuga ati mwami Yesu ndashaka kumenya. Paulo nawe Yesu tuzomuzirisha Damasiko nawe yagiye Yerusalemu agahura na Yakobo agahura na Kefa akavuga ngo may I know him. Esichoma kumumenya esichoma na kushiza kumumenya uoneto Paulo na kumumenya ukakukwiza na kushiza kukura ndivyo ungusema mwami Yesu tugusabye uwo mutima wa mlonda kumumenya kushiza kumumenya Ubuzima gusinyisha umuntu acamo kwizera ijambo ry'Imana bikuze urushaho mu buzima bwiza kumbe ubuzima byinshi bashobora kwizera niba Paulo avuga ati hakuna ukwizera urukundo n'ibyiza umusa gukura kwacu bwa kabiri reka urukundo rwacu rwongerekana arasengera bivuga abasengera kugira ngo ubumenyi bufise bwongerekane urukundo mufise rwongerekane ubumenyi ivyo bintu bibe bihererekanya ubumenyi bwanyu urukundo rwanyu ivyo mugenda mugera gutahura Kristo abari kugushiza kumukunda ukunda ishengero kugitangira ukunda rere data ukunda n'ibisha bitarakizwa reka umusaba guheza akuza urwo rukundo. Ubwa gatatu ni vya vyizigiro sinzi viri kubaca nk'umukristo sinzi ko birakugora sinzi ko intege ariko Paulo yandikira muri Kolosayi n'ubushobozi buva ku Mana kwizigira hagati y'ibibabaro mbere y'igutera n'umunezero Imana ashobora kutuza umunezero hagati y'ibyo bitugerageza kugira ngo uhaye ubuntu bwo kwizigira ibizoza. Haleluya. Tuwizeye cyane tuzobwirwa wagize neza mushumba mu kwizera kanze winjire umunezero wateguriwe turindire ico gihe reka tubere nka Yesu Kristo nguwo kuko umunezero yashizwe imbere yihanganira isore z'umusaraba. Bwanima two tuyisenga mu muhamagaro sinzi bimaze muri muhamagaro sinzi fazi yo gukora ya Paulo ari ufazi yaciye muri akizwe gatanga kugira abantu bose bahuye i Damasiko. Paulo ari ufazi yaciye bategerezwa kugira class ya discipleship ariga acha kwa Stefa acha kwa Yakobo acha afata umwanya wo kwiga ariko ntivyari bihagije yagiye arakora Imana kuri uciye bufi busanzwe kugisagara cy'iwabo utarushye gushika Imana igukura hari kamuzanya Antiokia Imana ikamuvuga runda kurobanuye n'abandi harageze muri myaka hafi 15 sinzi faze muri ya yose ariko iyo gukora yose wongera ibisebe byanyu bitatu twavuga Imana iguha umutima utegereje kwagenza iki hakiri byo waje gukorera Imana uri mu bintu mugabo neza uratunganya Imana wirinde ubujyanye bwabwo bwose wirinde amambisi yo kwinjira mu muhamagaro ariko kandi mu mutima gera ifise itunganye n'Imana itunganye n'abantu nukorera Imana mu gihe tutabizi kimwe naho to bikintu gikomeye mu ishengero serve with a clear conscience. Bamwe muracari bato je nahamagawe n'Imana mu 2005 maze imyaka 17 ndi muhamagaro dore n'isengero nahagaritse ibintu byose ntabwo kuja mu barabara ndazi cyaje gutakaza a clean conscience gutakaza a conscience iri pure mu muhamagaro icyo kintu kibi kigushikiye n'umuvugo udasanzwe nimba hari ibintu ukeneye gutunganya rondera abantu egera Imana ca ku ruhande suka kandi urondera Imana ikweze bitunganye sinzi byakumejeje sinzi byakugoye mu ntango y'umuhamagaro wawe ntacyo Yesu atoguhanira nta ntege gatogukiza ubushobozi bwe burashoboye kunagura mu ibango ariko yakubandanya gukora
ijwi ryawe ryo mu mutima rihagurutse cyane. Imana yacu Imana inakura. Bwa kabiri gira ambition. Haleluya. Ndamumenye ndi bushobozi bwuzuka kwiwe. Gira ambition kubona ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Musaba kuzuza ambition kubona ubushobozi bw'Imana n'ishengero ryawe mu ngabire yaguhaye. Reka musabe kuziserukana ubushobozi bwinshi budasanzwe. Gira ambition. Reka ubwanyuma tugusabe tuwe ubuzima bwo kwiyegura. Twiteze no gupfa kubwiwe. Kandi tuwe gupreserva ubuzima bwacu. Reka Imana ikadukize tuweho kubwiwe. Duwawe wese duwawe duwawe wese duwawe duwawe wese yafatishije twese hamwe umugozi w'urukundo turi hamwe twese ngiruwawe mazura mpindura size byose ndakwishikamiye none nami wafatishije umugozi w'urukundo twese hamwe wafatishije umugozi w'urukundo ngiruwawe mazura mpindura size byose size byose ngo ndagukurikire mwami Yesu none nami ndakwishwa twese hamwe duwawe wese duwawe duwawe wese bonvi aturagize gusangira twese duwawe duwawe kazi pastor turaguhaye icyubahiro Mana yacu, turagushimiye Mana ko hejuru kuganira n'imitima yacu, turagushimiye Mana ku muco umurikiye ubugingo bwacu biciye mu ijambo ryawe. Mana turaguhaye icyubahiro kuko mwami uhejeje gukora ku buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza biciye mu ijambo ryawe. Turagushimira Mana kuri ano majambo, umwe wese ashishikare kwiraba, umwe wese ashishikare Mana kumva no gutahura icyo uriko uravugana n'ubugingo bwiwe. Turaguhaye icyubahiro Mana ku byakoretse byose. Mwami muhemu wawe ashishikare kugenda aganira atahuza Mana umwe wese uwumvise amajambo yawe. Turagushimiye Mana ku byakoretse, tugusubije icyubahiro cyose kuko ari wowe wenyine ugikwiriye. Ujyane n'ubwoko bwawe ugire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen. ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe bushobotsa. Ntimutinye kuko so bimuhimbara